bakunzi bisamirizi Agasike FM hamwe n'imboneresha kure Agasike BTV ndabaramukije. Karibu mu kiganiro tuyabungabunge. Kiganiro tuyabungabunge uyu munsi turi kumwe n'umutumire yize ibijanye n'amagara y'abantu arabidondora, hanyuma tukaba tugiye kuganira ku bijanye n'indwara zituruka ku migera. Ntiriwe rero ndarandira mutumire, turaguhaye ikaze. Ego murakoze cyane. Jewe nitwa Emmanuel Hakizimana, nkaba nize ibijanye n'ivyo gupima indwara muri laboratoire, ariko kandi nkaba serukana imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abaganga banonosoye ibijanye n'ivyo gupima indwara mu laboratoire mu Burundi. Ego murakoze kuntumira. Mbega Emmanuel, iyo tuvuze indwara ziterwa n'imigera tuba tugombye kuvuga iki? Ego muri rusange tuvuze indwara ziterwa n'imigera tuba tugombye kuvuga indwara yose iterwa n'umwe mu bwoko bw'imigera dusanganywe. Iyo migera nayo iri ubwoko bwinshi, hariho imigera yo mu bwoko bw'amaparasite, hanyuma hariho imigera yo mu bwoko bw'amavirus, hariho imigera yo mu bwoko bw'amabacteria n'imigera yo mu bwoko bw'amashampinyo canke amarevire. Nubwo bwoko nyamukuru bw'imigera buhari. Ego mbega hoba hariho isano hagati y'izo ndwara z'imigera hamwe n'isuku rike? Ego cyane. Ni indwara zifitaniye isano ya hafi, kuko myinshi mu migera itera indwara usanga harimwo iyiterwa n'isuku rike. Rero uruhara rw'isuku mu bijyanye no kwirinda iyo ndwara rurahambaye cyane, kandi na cyane cyane dufatiye nko mu vyegeranyo bimwe bimwe vya hafi, urashobora kubona nko mu mwaka wa 2020 izi ndwara z'imigera ziterwa n'isuku rike zarashoboye kwica ku isi abantu barenga miliyoni 270. Abo rero n'abantu benshi cyane, kuko baruta abari bishwe n'umugera, kuko umugera wari wishe abantu 860 gusa. Umugera wa sida. Iki ni kimwe mu bigaragaza by'ukuri yuko zino ndwara ziterwa n'imigera ariko zifitaniye isano n'isuku rike ari indwara zihari kandi zifise uruhara cyane mu magara y'abantu, na cyane cyane mu gihe mwumva ko zishobora kwica abantu benshi ku mwaka mw'isi. Ego iyo muri ko muravuga izo ndwara turumva yuko muciye muvugamwo n'umugera wa sida, bisigura ko hari indwara zimwe z'imigera ziva ku isuku ariko hakaba n'izindi zitava ku isuku rike. Ego cyane, hariho indwara ziterwa n'imigera ariko isoko yayo aba ari isuku rike, hakaba n'izindi isoko yayo atari isuku rike. Ego cyane cyane rero ko turiko tuvuga izo ziterwa n'isuku rike, mbega mwotubwira izo ndwara n'izihe? Ego izo ndwara ni nyinshi, mugabo ndaza kugerageza kuzica mu mice ishika nk'itandatu kugira ngo vyorohere abariko baratwumviriza kuza kuyibona neza, kuko ngize imwe ku yindi yo havitwara umwanya munini. Ariko iyo mice nyamukuru, hariho indwara ziterwa n'imigera muga zifatira mu bihimba vy'ihumekero vyo haruguru, mu Gifaransa byita infection respiratoire supérieure. No kuvuga nk'izishobora gufatira mu mazuru, izishobora gufatira ngaha mu muhogo, ugasanga umuntu ashobora kuyanduza uwundi. Ariko kandi hariho n'indwara zifatira mu bihimba umukoyo ucamwo, bimwe bita mu Gifaransa infection des voies urinaires. Aho rero nazo nyene ni indwara ziterwa n'imigera, ariko kandi isuku rike rishobora gufasha kugira ngo izo ndwara zishobore kubaho. Ariko kandi hariho n'indwara zo ku rukoba, aho usanga isuku rike rishobora gufasha kugira ngo imigera y'indwara ishobore kuba myinshi ku rukoba, bityo iyo migera ihave itera indwara muri kazoza. Hakaba rero n'umugwi wa nyuma w'indwara zandukira, ugasanga ubucafu bwaratumye umuntu agwara indwara, mu Gifaransa byita ama infection sexuellement transmissible. Ariko iyo ndwara ahantu yagiye, ahantu iri, ahantu iba, ugasanga na ahantu ahuje ibitsina n'undi muntu
batikingiye ashobora kuyandura. Ni nka bijya bita amaclamidiose, usanga umuntu ashobora kuyandura kubera guhuza ibitsina n'undi muntu. Ego muri rusange n'imigwi nk'iyo. Murakoze cyane. Turumva yuko ni ingwara nyinshi kandi ziri ubwoko butandukanye. Mbega twavuga yuko iyo umuntu agize isuku biza guterera gute mu kurwanya izo ndwara? Ego iyo umuntu agize isuku birafasha cyane mu kurinda izi ngwara kandi ku rugezo runini. Aha navuga icambere nuko isuku rirafasha mu gukuraho imigera y'ingwara yari yibitse ahantu. Aha dufata nk'akarorero ivyo tumenyereye cyane ku maboko n'ahantu haca imigera y'ingwara nyinshi. Yaba iyinjira muri twebwe, yaba iyo duhanahana n'abandi canke iyo dushira ku bikoresho dukoresha bico n'abandi bakaza kuyakira. Rero iyo tugize isuku ry'amaboko no kuvuga ko rirafasha kungura cyangwa gukuraho iyi migera y'ingwara risanzwe iri ku maboko cyangwa risanzwe iri ku mubiri, no havuye mpabandi canke no havuye na jewe bwanje ninjiza mu mubiri wanje. Ibi ngira ngo turaza kugaruka turabe ingene iri suku barigira. Ariko kandi biranafasha no kugira ingwara jewe noba mfise sishobore kuzandukiza abandi, kuko hari gihe noba naramaze gufatwa ariko isuku rirashobora gutuma iyo ngwara ibiragumye kuri jewe kugira ngo sindayihe n'abandi. Rero isuku kandi rirongera rigafasha no mu kugira ngo ikirere cyacu ibidukikije bigume bimeze neza, kubera aho tuba naho tugendera mu bisasi to twenyene tuhaba. Iyo tugize isuku turafasha kugira ngo ikirere cyacu, ikibano cyacu kigume kimeze neza. Murakoze muti turaza kubigarukako, ariko reka tubigizeko. Hari abantu bibaba bibaza ko bagize isuku nk'akaruragira fungure agaca yiruka nkajya mu mugaza agakaraba, yari kararima mu mwonga canke mu kumesa akamesa, kumbura akamesa mu mazi atategerezwa kumesamwo canke akanikira atategerezwa kwanikira, canke imbere no koga. Mbega muganga ni ryari umuntu yomenya ko yakoze isuku vy'ukuri? Ego kugira ngo vyorohe ko impande nyinshi z'ibijanye n'isuku no zicako, nuko twohava naho nyene tubishira mu mice. Umuce wa mbere tukavuga ibijanye n'isuku ry'amaboko, hanyuma umuce wa kabiri tukavuga ibijanye n'isuku ry'umubiri wose, hanyuma umuce wa gatatu tukaza kuvuga ibijanye n'isuku ry'ibifungurwa, hanyuma umuce wa kane tukaza kuvuga ibijanye n'isuku ryaho tubaye. Kuko niho nibaza yuko twoba dukoze ku mpande zose zijanye n'ibijanye n'isuku. Rero icambere ni ibijanye n'isuku ry'amaboko. Nkuko nari nabivuze, amaboko niho haca imigera myinshi yinjira mu mubiri wacu. Hanyuma kandi ni naho hantu abantu benshi bibaza yuko bagira isuku cyane, na cyane cyane ko benshi bakora isuku ry'amaboko iyo bagira bafungura. Rero kubera arakanya umuntu aba afise n'akayabagu, hari gihe atabikorana n'umwete munini. Ikindi naco ntitubiha umwanya ukwiye, ariko kenshi abahinga bakunda kuvuga yuko amaboko yakarabwe neza ategeza gukarabwa hagati y'amasegonda 20 gushika ku munota. Hanyuma mu gukaraba igihe uri kurakaraba amaboko mu misanzwe hari ahantu twibagira cyane kandi haba hakenewe, na cyane cyane mu myanya y'intoki, mu nzara, hamwe ngira ndaherekanye hamwe naha mu kiganza, hagati y'imyanya y'intoki, mu kiganza hamwe no mu nzara. Rero kenshi naho iri suku ry'amaboko twese abantu bose bazi ko barikora, mugabo iyo umuntu ashoboye kwisuzuma arashobora kubona yuko abica ko yiruka. Aho ushobora gusanga umuntu afite amaboko meza asa neza, mugabo afite inzara zicafuye, kandi nawe avuga ko agira isuku ry'intoki neza. Ego tutibagiye ko umuntu ashobora no gukaraba ukuboko kumwe. Ego agashobora no gukaraba ukuboko kumwe ukundi akakureka. Hanyuma canke agashobora gukaraba igihe ariko arakaraba ugasanga hagati y'intoke ntabwo hakaraba, akaraba ahanyene ku biganza naha inyuma. Rero icambere gihambaye no kubanza gukora neza isuku ry'intoki, kubera intoki navuze yuko arizo zanduza ingwara yaba wewe canke abandi cyane. Hanyuma ariko kandi hariho n'isuku ry'umubiri wose. Nibaza ko atari benshi mugane ubu haracari abantu batinya koga. Yego. Batinya koga bigatuma
yoza uyu munsi yumva ije atosubira hari n'abibaza yuko bohava bace baseruka akaca hitamwe rero kuzaroga gake gake hanyuma ariko hari n'abatavyibagira mugabo iyo bageze koga naho nyene kubya twavuze ku maboko bakaba ari ibihimba bimwe bimwe batoga cyane handi twovuga nko mu mutwe abigeme n'abapfasoni hajya benshi ntiboga mu mutwe hajya benshi hari mu hantu birengagiza nivyo kubigaragara hanze baba basa neza mugabo hari igihe indani haba hatoga neza rero isuku ryo mu mushatsi rirahambaye simvuza abigeme gusa kugira ngo ndabakize ariko muri rusangi barimwo ni bamwe mu bo isuku mu mutwe kubera bivanye n'ingene bahakorera usanga umwanya utaborohereza ikindi ahandi usanga twirengagiza mu koga neza ni bisanzwe ku bijyanye igihe navuga ku maboko naciye mvuga inzara z'amaboko ariko n'inzara zo ku maguru nazo nyine zirahambaye hanyuma ahandi hahambaye cyane twirengagiza ni mu kanwa mu kanwa abantu benshi usanga bibrosa kwiyugumura mu Faransa byaradufashe mugabo gucisha brosse mu kanwa ugasanga hari ababigira rimwe mu gatondo hariyo abo bishika bakagira no mwijoro mugabo mu by'ukuri byari byiza kandi birabereye yuko umuntu inyuma yo gufungura yacisha ijya brosse mu kanwa hanyuma akagerageza gukorera ku menyo y'imbere n'ay'inyuma ndetse n'indani no ku rurimi hose akaraba neza yuko yahacishije ujya ijya brosse murambabara brosse yananiye mu kirundi neza mujigiti tukiri ngaho hari abantu usanga kumbure abona yuko amenyo yacafuye agacafata gahuzu yari yambaye akiyugumura akijigitura kumwe mwariko murabivuga canke agahitana agati kumusasa canke imbere agacisha amazi mu kanwa yonyene mbega hari ikintu biza konona kuri rya suku bo iyo kenshi havuzwe kwibrosa mu kanwa ni nka kujya ko gukaraba bigendana iyo umuntu avuze gukaraba bigendana n'isabune kuko ibirimwo umuti wofasha kwica imigera nico kimwe niyo tuvuze kwibrosa bigendana n'umuti na cyane cyane ko mwirya miti myinshi iba yarakozwe iba yarashizemwo ivyunyunyu nk'icyunyu ca fluor biza gufasha ku menyo yacu urumva rero mu by'ukuri umuntu yibrosa neza byobaye vyiza akoresheje umujigiti ariko uri kumwe n'umuti wagenewe amenyo kiretse uwo byananiye gusa niwe yoshobora gukoresha agati konyene katagira umuti mugabo uwo vyokundira kugira ngo abikone neza yoshirako umuti hanyuma mu byo kugira isuku ry'umubiri wose hariho ahandi hantu hahambaye naho nyene n'ahantu hajanye n'ibihimba vyirondoka haba ku bakenyezi haba no ku bagabo naho nyene hari mu hantu habika ubucafu cyane mbere dukunda kuvuga ko ari cyo gihimba gicafuye cyane kandi harashuhirwa haba hari iyashu cyane ivyo byose bituma hategezwa kuba mu bihimba umuntu igihe ariko aragira yasuku yiyoga ategezwa gufatira umwanya naho nyene agashobora kuhoga neza abakenyezi benshi barazi ingene batunganya iwabo na cyane cyane mu kwirinda yuko bohava bakoresha amaproduit canke ibikoresho byo hava vyica ibindi binyabuzima bibaho ariko muri rusange ngombye kuvuga yuko ivyo nibihimba nyamukuru haba mu mushatsi haba mu kanwa haba mu bihimba vyirondoka abantu igihe bariko baragira ryasuku rero ry'umubiri n'ahandi hose barahoga ariko aho bategezwa kuhiyumvira cyane gose bo abo koresha isabuni kamuganga oyaha navuze yuko hariho ibinyabuzima bibayo mu gihe wakoresha isabune canke ayandi maproduit byo hava bipfa kandi bisanzwe bifitiye ubu akamaro cyane umukenyezi hanyuma igice cya gatatu c'isuku nayo navuze ko uza kuvuga kubijanye n'isuku
ryaho tubaye. Mhm. Isuku ryaho tubaye ni ukuvuga impamvu naryo ndarivuga ko nuko murashobora guhura n'umuntu asa neza yambaye neza mugabo utashe muhira nawe hataha washikayo bikagora kwemera kari wa undi mwahora mwibara ari wataha hahandi bivanye nuko ku mubiri ibi twako turavuga isuku yarigize neza no ku maboko mbere ashobora no kuba karavye neza mugabo ahataha hakaba tasukura ihari. Rero iyo tuvuga isuku turajaniranya ivyo mubiri biba ariko turakajaniranya nahabaye kuko isuku ry'umubiri ridahuye n'isuku ryaho tubaye ntaco rifasha kinini na cyane cyane ko iryo riranateye ibibazo cyane amagara y'abantu kuko ryo ntiryanduza wewe gusa ryanduza ahubwo n'ikibano cyose. Umuntu aba mu rugo ibiziba vyateze akabireka amazi agatega akayabona ntashobore gutora isuka kugira ngo ashobore kuyategura ashobore kubandanya mu vy'ukuri uwo muntu ntateye ikibazo we gusa ahubwo ateye ikibazo n'ikibano ciwe. Urumva isuku ritegezwa no kuba naho tubaye. Hanyuma icakane navuze ko kubijanye n'ivy'isuku dutegezwa kuraba isuku ry'ibikoresho ibikoresho dukoresha. Muri ivyo bikoresho harimo za mpuzu twambara, hariho vya bikoresho vya misi yose usanzwe dukoresha, hariho twa duhuzu two munsi, hariho twa dukoresho abakenyezi bakoresha mu bihe vyabo vy'ubutinyanka, hariho vya bikoresho dusangira n'abandi muhira. Ivyo vyose biri mu bikoresho vya misi yose bikeneye isuku kubera ko iyo bitaronse isuku ibereye biratwanduza za ngwara twame tuvuga ziterwa n'imigera ariko bigahava bikanduza nabo tubana canke abazokoresha ivyo bikoresho. Ego murakoze cyane. Ego turumva yuko ikintu c'isuku ni ikintu cagutse cyane. Hanyuma rero twavuze yuko mu kibano bishika mbere ugasanga habonetse umuntu ariko aravyifatamo nabi akanduza abandi. Mbega muganga nk'iyo tubonye yuko mu kibano hari umuntu yafashwe n'ingwara ziterwa n'imigera hoko gwiki kugira ngo akingira abandi? Iyo rero hagize umuntu afatwa n'izo ngwara icambere umuntu abanza kujanwa kwa muganga. Hanyuma ica kabiri igihe ashikanye kwa muganga barasuzuma kugira bamenye ubwoko muri za zini navuga ubwoko bw'ingwara agwaye ariyo. Kumenya ubwoko bw'iyo ngwara nibyo bihava bituma bamenya uko bari bumufate kubera hari ingwara zituma baca bamushira kure y'abandi na cyane cyane mu gihe zoba ari ingwara zandukira abandi mu buryo bwaho bimwe bita contamination direct. Mu gihe yoba ashobora kwanduza uwundi begeranye ico gihe baramushira kure y'abandi, ariko mu gihe iyo ngwara yamufashe ishobora gutuma afata imiti mugabo akaguma mu bandi cyangwa mu muryango, ico gihe baramwandikira imiti ibereye izo ngwara hama agashobora gusubira mu muryango canke akaba mu bitaro cyo kimwe n'abandi. Urumva ni ingingo zifatwa bivanye n'ubwoko bw'ingwara basanze uwo mugwayi afise. Ego murakoze cyane. Turumva ko birahambaye cyane kuja kwa muganga kugira ngo umuntu ashobore kumenya icagwaye n'ukuntu bamufasha. Iyo umuntu agwaye indwara muraheje kuvuga muti no kwivuza kandi kwivuza hakiri kare. Mbega hoba hari ingaruka izo ndwara zitera mu kibano mu muryango mbere no ku gihugu? Ego ibijanye n'ivy'ingwara bisanzwe bifitaniye isano uyu munsi rya hafi n'ikibano n'iterambere ry'igihugu. Kubera ko iyo umuntu agwaye no kuvuga nimba yahora atonda ku kazi uwo munsi ntaza gutonda. No kuvuga ko umwimbu w'uwo munsi canke w'iyo misi azomara agwaye ntuzoboneka. Uko uronka abantu benshi rero bagwaye batariko barakora vya bikorwa vy'iterambere, ikibano kiragira ingorane. Ashobora kuba ari serugo ari we yari gutanga irasiyo muhira niyo abagwaye urumva ntaza kuyitanga. Canke ashobora kuba yari n'umukozi akaba yari umukozi w'igihugu canke wishirahamwe kanaka, iyo misi yose azomara adahari agwaye mu vy'ukuri ntazoba ariko aratanga umwimbu. No kuvuga ko ingwara kuca zifata neza na neza ikibano ndetse niyaja no mu bitaro. Mwibuke neza yuko
abasize muhira uretse yuko bashobora kugira ingorane z'ivy'ubutunzi ariko bazogira n'ingorane bwo mu buzima bwa misi yose kuko bazoguma bamugemurira umwanya bo bari bafise ibindi bariko barakoza bari ku bitaro hariho mbere n'uzoheba akazi kugira ngo aje kumugwaza ivyo vyose ni ingaruka zica ziboneka zitewe n'izo ngwara ariko kandi twibagire n'ubutunzi buca buhagira kuko niyo aja kwivuza araza gukenera uburyo ubwo buryo buza buvuye mu miryango uburyo bwokoze ibindi buca bujya gufasha mu vy'ingwara ego murakoze cyane turumva yuko rero ari ntangere kuzirinda kugira ngo n'ubutunzi bw'umuryango mbere n'igihugu bube burakingirwa ego iyo turiko turavuga rero ibintu vyo kwivuza cyane cyane n'izo ndwara z'imigera nibaza ko zikenera abaganga bazo ariko tubiravye mu gihugu abaganga benshi babishoboye umega si benshi n'abahari bariko baragenda mbega biteho kuri izo ndwara z'imigera navuze yuko kandi kwa muganga abantu bariko baradukurikirana bakwiye kubimenya yuko iyo umuntu avuwe agakira ntabwo ari uruhara rw'umuganga umwe aba ari uruhara rw'abantu benshi bagiye hamwe rimwe na rimwe kubera kutamenya ibi bituma gukira k'umuntu tugushira mu maboko y'umuntu umwe igihe umuntu agiye kwa muganga abanza ujya muntu wa mbere atangura kumwakira mutoya akamwereka haja kwicara ujya muntu aza kumwandika mu gitabo akamufata ubushuhe akamupima ibiro ujya muntu aza kumwumviriza akamwandikira ibipimo aza gukoresha hajya ahantu muri laboratoire aza kugenda bakamupima kugira ngo berekane ingwara afise n'umuti woyivura hajya ahantu aza gusubira kugira ngo bace bamwandikira imiti hajya ahantu muri farumasi aza guca kugira ngo bamuhe imiti aho hose abo bantu bose baba bafashije kugira ngo uwo muntu akire ni kuvuga ko nta muntu ashobora kuvuga ati ujya muntu yakize kubera jewe jenyene oya ugukira k'umuntu ukuvugwa kwa bene gihugu kuri mu minwe y'abavuzi benshi rero uti mbega abaganga baba bahari babikora yego cyane kuko mwumvise aho hose nagenda ndadondora uwo mugwayi aza guca aho hose hari abaganga baza kumufasha mu Burundi turafise abaganga abaza kumwakira abaza kumufasha abaza kumwumviriza abaza kumupima indwara abaza kumwandikira imiti eka n'abaza gukora muri farumasi baza kumubwira iyo miti ingene azoyikoresha abo bose barahari umva navuga ko nta kibazo nyamukuru gihari bashobora kuba badahari ku rugezo rw'ibiharuro bikwiye ariko baba bahari abo shobora kumwakira nabo shobora kwitaho izo ngwara igihe zoboneka ku mugwayi ego murakoze cyane mbega nakahe kamomotera bariko baradukurikirana ego kuri ibi rero vy'ingwara na ziterwa n'imigera na cyane cyane zifitanye isano n'isuku na nifuza cyane cyane gutera akamo abantu benshi kubera ikibazo c'isuku n'amagara y'abantu ikibazo kiraba abantu benshi umwe wese nibaza ko mubaza gukurikirana kino kiganiro araza kumva uruhara rwiwe ariko ndizera neza ko nta numwe ataza kubonamwo uruhara rwiwe abambere notera akamo ni leta ndetse n'abarongozi kubera ikari bo mpera ko nuko leta kubera ikubwa mbere kubera amagara y'abantu kugira ngo yifate neza kugira ngo vya bintu byose babagwayi bazi bashoboye kubironka birasaba uburyo leta niyo ifise mu nshingano zayo gufata uburyo ikaburunga kugira ngo buze gukora mu magara y'abantu hariho kuva mu 2001 hariho itangazo mu Gifaransa bayita déclaration d'Abidjan byasaba ibihugu vya Afrika yuko n'imiburiburi bishira ibice 15% kwijana by'amafaranga bakoresha bije yayo bishigwa mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo ibihugu vya Afrika bishobore guhangana n'ibibazo bijanye n'ingwara uyu munsi n'ibihugu bikeya byagezaho twebwe uravye nko mu Burundi uravye kuri no budget tuko turakorerako twitwa ko twateye intambwe mbwa turacyari ku bice bitatu n'uduce dutatu gusa niyo mafaranga leta ishira muri ibi byo kuvura abantu ugereranije uravye ibiharuro usanga ndabaye nk'akarero gatoya nk'uno mwaka
leta yashize mu gisata c'amagara y'abantu imiliyoni majana 337 n'ibice imiliyaridi majana 337 n'ibice bitandatu muri ayo ayazova mu gihugu ari twe tuzitanga ni miliyaridi 172 n'ibice bitandatu gusa niyo mafaranga azokora umwaka wose mu gisata c'amagara y'abantu twe twitangiye ayo mafaranga uravye ivy'ubushikiranganje bukeneye muri ayo mafaranga twe twitangira izi miliyaridi 172 uravye ivyo kuvuza abakenyezi n'abana vyonyene mu Burundi igice leta yitanga ni miliyoni 78 imiliyaridi 78 hanyuma uravye amafaranga ihemba ni miliyaridi 46 ayo yonyene muri za miliyaridi 170 zinga ahagira here ucishiramwe rero ibijanye n'amafaranga baha ibitaro bikoresha uravye ibi biro by'intara byonyene bikoresha miliyaridi 40 hanyuma ukaraba ibi vyakamu byo kuvuza abantu bafisa mikoro make yabikeneye miliyaridi 9 aho nyene amafaranga leta ibe yarashizemo ahagira here no kuvuga ko nta bindi bintu bishasha birimo rero niyo mpamvu ntera kamo cyambere leta nuko ushaka keza rakigura nuko mu byukuri leta yozogerageza igakubitinze bipfunze kugira ngo iduze uburyo bushigwa mu gisata c'amagara y'abantu kuko mu byukuri nivyo buhuye nubwo dufise ariko kandi nabukeya ugeranije n'amasezerano abarongoye ibihugu vya Afrika bari bihaye mu 2001 byo kuduza amafaranga ashigwa muri kino gisata gushaka ku bice 15 kwijana hanyuma ikindi cya kabiri notera kamo leta no gushiraho amategeko agenderwa ko cyane cyane mu bibanza rusange nimba umuntu afise akabare isuku ategerezwa kuba afise nimba umuntu afise hotel isuku ategerezwa kuba afise muri yo hoteli nimba ari urusengero ko birababaje kuja mu buriro canka mu bunywero washikayo ugasanga akazu ka sugumwe karacafuye ku rugezo runini mu gihe harabigeme harabafasoni bazoja kuri ayo matwarete ntidushobora kugwanya isuku abo bantu bakira abantu benshi ku munsi batabishigizemo uruhara umuntu yakira abantu 100 baza kwivuna umusasa iwiwe uwo muntu hamwe atagize kuruta mbere umuntu atarigize mu rugo rwiwe urumva aha n'uruhara rwa leta n'abarongozi mu vy'ukuri kuraba ko isuku aba bantu muri bibanza vyakiramwe abantu benshi rino suku rigashobora gushigwaho ndetse baye ngombwa hakabaho n'amategeko mperekeza yavyo hanyuma no gufasha kugira rero tuzu twasugumwe dushobore kuboneka hariho ahantu henshi mu gihugu usanga tuzu twasugumwe ari kibazo aha no ruhara rwa leta mu vy'ukuri gufasha kugira ngo biboneke kuko umuntu adafite akazu kasugumwe yiherera habonye hose kandi aho hantu yiherereye n'ubucafu bahateretse ubwo bucafu buzovaho bukaja kundi muntu atanabishaka ariko arirenganira hanyuma ivyo nivyo novuga no saba leta hanyuma ariko nabamenyesha makuru namwe gwenda afite ico ndabasaba no gutanga inkuru mu by'ukuri zibereye kandi z'ukuri abene gihugu bakeneye mu bijanye n'ivy'isuku mu bijanye no kwirinda ingwara tukaronka ibiganiro byinshi bivuga ibi kugira ngo abene gihugu babimenye na cyane cyane yuko twabonye yuko ahatari amagara meza iterambere ntirishoboka nta muntu agwaye agwiza umwimbu rero nkuko mwitwararika kugira ibiganiro byo kugwiza umwimbu ni vyiza cyewe ndabatera kamo abanyamakuru namwe mugwize n'ibiganiro bivuga ivy'amagara y'abantu n'ingene abantu bakwirinda ingwara bico muza munafashije no muri kwa kugwiza umwimbu hanyuma akamo nako notera abene gihugu muri rusangi no gushobora cyane cyane kuzumviriza vya biganiro muzoshobora kuba muri ko muravuga no kwemera guhindura ingendo ndabaha akarero gatoya jewe nakuze mbona ngira n'ubu hariho abantu bakibikora urabona umuryango ufise abana 5-6 bagiye kwisani bagiye gufungura cyafata amazi bakayashira mu ibasi wa mbere akaca karaba ubucafu bukaja muri ya mazi mu ibasi aheje gukaraba akaca hano wundi agakaraba ya mazi mabi nyene wa mbere akaravye kuzoshika no kwa 5 cyangwa 6 bose bariko bakaraba wa mucafu nyene kandi bakaca bafungura ya mazi nyene uyafashe ukayashira mu kandi kantu ukazura karavye umwumwe byo bavyoroshe nta numwe vyonanira mugabo kubera ko usanga twarabikuriyemo ivyo bintu kugira ngo hindure ivyiyumviro biragoye umva umengo nivyo vyoroshe rero
nico saba bene gihugu nuko muri ibi by'isuku harimo guhindura uko twakuze uko ibintu byari bimeze kera ukavuga uti naho twakuze twese dukarabira mu ibasi imwe ariko nanje simbandanye ngira uko kubera ko ndatahura neza ko abaza gukaraba inyuma yanje nta suku bazaba bagize ego dushimire cyane Emmanuel Hakizimana yaje gusangiza ubumenyi abariko baratumviriza dukengurukire kandi abantu bakurikiranye kino kiganiro nshimire kandi abashoboye kudufasha ku ruhande rwa televiziyo bafasha amasanamu n'abatunganije kino kiganiro tubashimire cyane dushimire kandi cyane Uwineza Freddy yatumye bigenda neza mu buhinga bw'ivyuma ho ni ku ruhande rw'iradio Justine Ndayizeye ndabashikiriza kino kiganiro nkaba ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza